Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya SAVEUR DIVINE. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavuga butumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mu bikurikira ku channel ya YouTube yitwa SAVEUR DIVINE. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Yesu ashimwe. Bene data ndabaramukije amahoro ya Kristo aganze imitima yacu twese. Muri kumwe na mwene so Ntakarutimana Eric. Turiko turaganira kuri nondwi ijambo rivuga ngo imbaraga z'ukwizera. Imana yacu ishimwe. Rero turaganira kuri aya majambo y'Imana atwereka umuntu yumvise inkuru za Yesu hanyuma akizera akifuza kubonana nawe, hanyuma turabe n'ingene vyagenze n'ico Yesu Kristo yakoze mu buzima bwiwe. Uwo mwami w'abami umwizeye, bene data nagira ndababwira ukuri, umwizeye ntazokwigera amaramara. Umwizeye ivyiwe birahinduka, ivyari vyugaye biruguruka, ingwara zirakira, ibimuga bikamuguruka. Imana ishimwe kubw'ukwizera umwami Yesu Kristo. Rero ngaha tubona amajambo ari mu butumwa bwiza bwa Luka igice 19. Turasoma amajambo guhera ku murongo wa mbere, igice 19 ubutumwa bwiza bwa Luka, duhere ku murongo wa mbere. Havuga ngo ashika i Yeriko, ariko arahaca hari umuntu yitwa Zakayo, yari umutoza kori mukuru kandi yari umutunzi. Imana yacu ishimwe cyane. Tubona amajambo y'umuntu yitwa Zakayo ngo yari umutoza kori mukuru kandi yari umutunzi. Hanyuma ku murongo wa 3 tuvuga ngo ageza kuraba Yesu ngo amenye uko asa, bimwankira ku gishengero kuko yari mugufi. Arirukanga aje imbere, yurira igiti citwa umusukomora ngo amurabe, kuko yagira ace muri iyo nzira. Imana yacu nishimwe. Uyu muntu Zakayo bwa mbere twabonye yuko yari umutoza kori mukuru kandi yari umutunzi. Bene data, muri iyo byo binjana vyaherenganye, umuntu w'umutunzi, bavuze ko umuntu ari umutunzi yaba ari umutunzi koko. Bavuze ko umuntu ari umunyacubahiro yaba ari umunyacubahiro kandi bigaragara. Uyu rero Zakayo yari umutunzi kandi yari umutoza kori mukuru. Twiyumviriye muri bihugu tutumbereyemwo, abatoza kori bakuru baba ari abantu babubahwa bakomeye cyane, bafise amafaranga, bafise ibintu bigaragara nk'ubutunzi. Ariko umuntu Zakayo naho yagaragara nk'umutunzi, naho yari afise ubutunzi buboneka, naho yari afise icubahiro kigaragara, ariko hari ico yarabuze. Imana idufashe cyane. Yarabuze mu mutima we, yarabuze uyu mwami, yarabuze agakiza. Imana idufashe. Ivyo bintu nawe yarabifise, nawe yarafise amafaranga, nawe yarafise icubahiro, abantu bose bamubonye bunama, nukuvuga yarafise icabuze mu mutima wiwe. Wenyene yari yiyizi yuko adakwije. Imana idufashe. Bene data, ico duha tukamenya yuko hari ico tubuze mu mitima yacu. Uyo mwami tukamurondera, tukageza kurondera ingene asa, hanyuma tumaze kumubona araza mu mitima yacu akaduhindura. Imana ishimwe. Uyu muntu Zakayo yifuza kumbona Yesu Kristo ukwasa, kuko yari yaramwumvise, yari yarumvise amateka yiwe, yari yarumvise uko hashitse ibimuga bimuguruka, yari yarumvise yuko ahashitse impumyi zihumuka, yari yarumvise yuko ahashitse aharamarira hahinduka umunezero. Imana idufashe cyane. Tubona rero ngaha Zakayo waca ariruka. Haleluya. Ariruka. Natwe birasabwa yuko tugira umwete wo kurondera umwami Yesu,
tugire umwete wo kumurondera kugira ngo aze mu buzima bwacu, yinjire ahindure hanze ivyo bintu vyatuboshe. Hari ibintu vyaziritse byaboshe imitima yacu bizotubuza kubona ijuru, ariko Kristo ahashitse ibintu birahinduka. Bene data, Yesu Kristo rero aca ngo araza, ariko araza muri iyo nzira. Ashitse muri ako gace, Zakayo ngo ari hejuru ku giti, arabwira ati Zakayo ururuka, kuko uyu munsi nkwiye kurara iwawe. Imana idufashe cyane, haleluya. Zakayo ngo yuruka vuba, amwakirana umunezero. Turabona aya majambo atubwira ingene Zakayo yashize icyubahiro ciwe hasi, akemera kurira igiti. Biragoye kubona umunyacubahiro ashobora kurira igiti kugira ngo arabe umuntu. Muri ako gace hari abandi bashobora kuba bari muri ivyo biti kugira barabe Yesu, ariko Yesu Kristo yabonye umutima wa Zakayo, yabonye umutima umukeneye vy'ukuri. Imana ishimwe. Aha rero ku karongo ka 8 havuga ngo Zakayo arahagarara abwira umwami Yesu ati raba mugenzi, umugabane w'itunga ryanje ngira ndawuhe aboro, kandi umuntu wese nagunze ndayimurihe kane. Haleluya. Yesu Kristo amaze gushika kwa Zakayo, amaze kumubwira amajambo ati ururuka, kuko uyu munsi ndari wawe, Zakayo yaciye avuga ngo raba mugenzi, itunga ryanje ngira ndarihabora. Amaze kuronka umwami w'abami, ya matungo y'isi, bya bintu atunze, yamaze kuronka ikibirengeye. Haleluya. Arabona ko atacibikimumariye, acumitwa mu mutima, yumva ko hari abantu yagunze, yumva ko hari abantu yivye, yumva ko hari umusuma, acaratura. Aravuga ati ibintu mfise ngira ndabihaboro, kandi umuntu wese nagunze, umuntu wese nivye ngira ndabimurihe kane. Imana ishimwe. Turabona rero amajambo akomeye cyane Yesu Kristo yaciye avuga ku buzima bwa Zakayo. Imana ishimwe cyane, haleluya. Ku murongo w'icenda avuga ngo Yesu amuvugako ati uyu munsi agakiza gashitse muri iyi nzu, kuko uyu nawe ari umwana wa Aburahamu. Haleluya. Agakiza gashitse muri iyi nzu, ni ukuvuga inzu ya Zakayo, umuryango wiwe. Zakayo ntiyakize wenyene, hakize n'umuryango wiwe. Imana ishimwe cyane, kuko turabona ko baciye baronka agakiza, haba kwizera umwami Yesu, haba guhindurirwa amateka. Haleluya. Abahora bitwa basuma, bitwa abakozi b'Imana, abahora bitwa bambuzi, bitwa abantu bizera Imana, bitwa abantu basenga, bitwa abakristo. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Yesu Kristo ahashitse ibintu birahinduka. Mwene data, hari imbaraga zo kwizera, hari ubushobozi bwo kwizera Kristo. Turabona Zakayo yizeye umwami Yesu, yumvise amajambo yiwe, yumvise amateka yiwe, yumvise ivyo yakoze, atera intambwe yo kurira igiti kugira ngo amubone. Yesu Kristo amuhashitse, acarabona kwizera kwa Zakayo. Arabona ko Zakayo nawe yagize intambwe, yirukanza kurira igiti, agashira icyubahiro ciwe hasi, ashaka ikibirengeye ariwe Kristo Yesu. Mwene data, utaramwizera ndakugira inama, umwakira umwami, umwizere. Haleluya. Wabamwizeye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. Aho ni ubutumwa bwiza bwa Yohana igice ca mbere ku murongo wa 12. Abamwizeye yaciye ububasha bwo gucika abana b'Imana. Zakayo amaze kumwizera avuze ngo agakiza kinjiye muri ino nzu, kuko uyu nawe ari umwana wa Aburahamu, uyu nawe ari umwana w'Imana. Zakayo yari umubandi, agaragara nk'umusuma, nk'umuntu yiba abantu, nk'umutoza akora atoza ibintu birenze, yagaragara nk'umunyavyaha, ariko ubu nawe ahindurirwa izina, yitwa umwana wa Aburahamu. Nawe mwene data, niwa mwizera, hari imbaraga zo kwizera, hari imbaraga zo kwizera Imana, hari imbaraga zo kwizera uwo mwami, hari ibintu birahinduka. Imana iguhindurira amateka. Wahora ugaragara mu kibano nk'umuntu mubi, ugahinduka umukozi w'Imana, ugahinduka umuntu mwiza, abantu bose bitura, abantu bose banezererwa. Imana iguhezagire. Wumvise ijambo ry'uno munsi, ndakugira inama utera intambwe, wizera uwo mwami w'abami. Imana ikugirira neza. Haleluya. Yesu ashimwe. Mwene data, tera intambwe, wizere Kristo, tera intambwe, ugira ukwizera. Harimo ubushobozi mu kwizera, harimo imbaraga mu kwizera, kandi uzobona ibihinduka mu buzima bwawe. Imana iguhezagire. Amen, amen.